turabaramukije mwese abakunzi ba Shalom TV muriko muradukurikirana tubaha ikaze mu kiganiro cacu gishasha n'umunsi mushasha Imana yaduhaye kugira ngo tunezererwemo. Rero nkuko bisanzwe muri kumwe na Olivier niwe agira adufasha kuganira n'umutumire dufise. Turabona umusore mwiza yambaye neza berewe ari hano imbere yacu, reka tumuhe kaze atwibwira imbere ko tuja muri vyinshi. Kaze. Ego murakoze, nitwa Irampoza Mephibosheth, benshi banzi ku izina rya Mefi. Mefi, ako kazina nibaza ko atari bake muzoba mutararyumva nta na hamwe, ko je ni rya mbere ndaryumvise. Mefi, turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Nizera ntakekiranya rero ko tugira nibihe vyiza n'uno musore. Tumaze iminsi turiko turabaganiriza ku biganiro aho tuganira n'abantu baciye mu magroupe biblique, bakatuganiriza ibihe bagizeyo vyo guhwana n'Imana, vyo kuexperimenta ubuzima bw'Imana muri ivyo bihe vyabo vyo kwiga. No musore turi kumwe n'uwo musore kandi turacari muri uwo murongo wa bino biganiro. Mugabo imbere ko tuja mw'idonido ryatubwira ubuzima bwa groupe biblique cyane cyane muri kaminuza aho twaganiye mu biganiro biheze, batuganiriye mu bihe vy'ama secondaire ko secondaire. Mugabo no mustuganira n'umuntu atubwira ubuzima bwo guhwana n'Imana no kuexperimenta uburyohe bw'Imana muri kaminuza biciye muri iyo migwi y'amagroupe biblique. Ariko imbere yuko twinjira mu ijambo nyezina muri mu kiganiro donido, twagomba tumubaze Mefi arakijijwe? Ego, Mefi arakijijwe. Nakijijwe mu 2006. Tagomba utubwire muri make ingene mwahwanye na Kristo. Umuntu wese numvise iyo muganiriye, umuntu wese afise son experience personnelle ingene yahwanye n'Imana. Bamwe bakirijwe mu magroupe, abandi bakijijwe bari mu vyumba bumviza amaradio, abandi bakirijwe mu bikorane. Ndagomba utubwire gatoyi kugira ngo n'abariko barakumviza bakumve neza. Niwo mwidondoro w'abana b'Imana, mwahuye na Kristo gute? Ego, jewe ubwa mbere na mbere nakuriye mu muryango w'abakijijwe. Data yari umupasiteri, yari umukozi w'Imana. Mama nawe nyene vyaruko nyene yakorera mu ishengero. Hama ikintu gihari, je narakunda umupira cyane nkiri muto, nkiri umuyabaga cyane. Hama ikintu cyahabaye numva yuko nkeneye kubaho ubuzima nyene bwuko noba mfise umwidegemvyo mwinshi. Abavyeyi ata kintu kinini yanovuga nti bagira kwijambo kubinyerekeye vy'ubuzima bwanje. Ariko naranezerewe cyane ko Imana harageze igihe ingendera iranyereka yuko nkwiriye novuga nti kugira ubusabane nayo, kuko nari nabatijwe mu 2005. Ariko bisa nkaho ntari nzi ivyo ndimwo. Ariko mu 2006 numva mfise umuhamagaro wo kwegera Imana no kuyikorera, niko kukorera kuca ndayihereza ubuzima nkayikwirikira. Mu 2006 muravyumva, umusore yavukiye mu muryango w'abantu basenga. Mugabo kandi ati kuvukira muri uwo muryango ntivyangize umuntu afitanye ubusabane na Kristo. Tigihe kimwe numva umuhamagaro ku buzima bwanje ndiha Imana mu buryo buri personnel. N'urugendo rukomeye. Nibaza ko ariko badukurikirana dukuyemo message ko Mefi agakiza rero si ibintu hereditaire ni oya, agakiza umuntu wese arihitiramwo kuko Imana yaduhaye guhitamwo mu bintu vyose. Murakoze cyane. Bamwe bari bazi ko iyo umuntu avuse ku muvyeyi w'umupastori ahinduka umuntu w'Imana cyane gose. Mugabo turumva ko bikunda ko umuntu avukira mu rugo rw'abantu bitwa ko bazi Imana. Mugabo kandi ivyo kumenya Imana ntibibe biranga ubuzima bwiwe, bigahinduka ikintu azokwirondera wenyene gushika igihe Imana imugiriye ubuntu ikamumurikira. Mefi, turagushimiye cyane. Murakoze. Rero reka twinjire mu kiganiro nyezina. Nkuko nabivuze muri introduction, tumaze iminsi turiko turaganira n'abantu baciye mu magroupe biblique, n'imigwi yo ku mashuri aho abanyeshuri bakorana bagasenga. Aho twaganiriye mu gihe giheze, twaganiriye tuvugana ku bijanye n'ubuzima bagize mu magroupe biblique muri secondaire. Mefi, twagomba kuganira ibintu bita amagroupe biblique. Urabizi ni ryambere vyumvise canke ni ibintu uzi? Ntabwo ari ibintu novuga nti vy'akavantara kuri jewe, ndabizi cyane vy'amagroupe biblique kuko naragize umwanya mwiza wo kuzibamwo.
Yego tuganirire urwo rugendo mefi amakuru dufise mugabo tutagomba kuvuga uyatwibwirira tuganirire urwo rugendo mbega uba wize kaminuza hehe kuko urumva ko tuganira ku urwo rugendo muri kaminuza uba wayize he ahantu wize ho bariho groupe biblique wayisanze gute wayinjiyemwo gute? Ego jewe ikintu ca mbere nari nipfuza kuvuga ni uko naje muri Lumiere bwa mbere nahaje nk'umuntu nyene Imana yateguriye ikintu azotegezwa kuhakora bivanye n'ivyo n'urugendo twagiranye n'Imana ko yabimbwiye. Rero maze gushikaho narize mu mwaka ugira gatatu entretanize kuri Lumiere aha mu Kinindo campus Kinindo umwaka ugira gatatu rero niho iciyumviro cyo gutanguza groupe biblique cyatanguye. Umupasteri asanzwe hakorera w'umomonier yagize ico ciyumviro ndi mu bantu ba mbere yiyumviriye gushikiriza ico ciyumviro kuko yari kararondera urwaruka bashobora gufadikanya. Rero ico ciyumviro kimaze kuza nacumvise ari ciyumviro novuga nti natwe gisa n'abadukabuye kuko twari twahabaye mugabo tuhaba tutigeze twiyumvira gukora ikintu nk'ico. Ariko kimaze kuza novuga nti cabaye ikintu gikomeye cyane kidufasha kuba mu buzima no gukorera mu ngabire mu buryo bwiyaguye cyane. Ego tukuvuga tugaje kuvyumva uti wize kuri Universite Lumiere y'Ubujumbura ariko kandi igihe wahashika nta groupe biblique yari ihari gushika igihe umonier waho abegereye akabibasaba. Rero munagerageje kumviriza uri mu batanguye groupe biblique. Ego nagomba gutanga precision gato. Hariho ayandi ma groupe biblique novuga amwe usanga aserukira ishengero runaka ayandi ugasanga akorera ku vyizegwa runaka bikagora ko abantu bose bavuye mu mihingo itandukanye canke mu mashengero atandukanye bafise n'ivyizegwa bitandukanye bashobora gukorera hamwe. Ariko iyi groupe biblique ihuza abantu bari mu mashengero atandukanye yaje muri uyo mwaka mu mwaka w'2020 iciyumviro gitangujwe n'umupasteri Omonier ari ngaho hantu. Ego nuko urakoze cyane. Rero twagomba kukubaza ido ngiyo groupe murayitanguye mbega nizihe ntambamye mwagize mu gitangura? Ego ikintu cyose iyo gitangura ikiza kukigaragaza yuko ari ikintu cingira kamaro usanga gifise nyene intambamye mu ntango. Ariko ikintu shima nuko iyo Imana itanguje ikintu gitegerezwa kumera neza. Abari basanzwe bahari mu bantu bari basanzwe bahari hariho abantu wasanga bibaza bibaza ukundi groupe biblique yacu itanguye. Mbere hari nabo twasabye ko dushobora gukorana ariko kubera bo bavuga bati twebwe dufise ingingo ngendegwa ko dukorera ko ntibikunda yuko dushobora gukorana. Ego nuko ndavyumva. Hanyuma muratanguye groupe biblique mbega abanyeshuri baravyitabiriye n'ingoga cyane ko vyari ibintu bishasha vyari bimeze gute? Icambere turashimira Imana kuko igikorwa iyo gitanguye yego kandi Imana ikabikira inyuma cama gifise umusaruro. Turashima yuko abantu baraje urwaruka rwaraje turakorana kandi ndibaza ko tutari bake ntibashobora kuza bose ariko groupe biblique gushika ubu turi kugitigira inovuga ntigishimishije cyane niyo turiko turakorana turi abantu benshi cyane. Ego hanyuma nuko iko kiratanguye abantu baracitavye uti mu ntango ari gihe bigorana mugabo ico dushimana nuko kikibandanya twagomba kubaza mbega mbefi mu maze gutangura igikorwa abantu mukabatumira ko twarumvise ko muhora mutumira abigisha bavuye ahandi hantu. Ivyo bihe vyo gutumira iyo mutumiye mubatumira buzima busanzwe bwa groupe biblique mwateguye ivyigwa bidasanzwe mwe bita amateme adasanzwe biba bimeze gute? Ego biravana
ariko ahanini kubera turakunda ikintu cyo kuyiga turashobora kuyiha nka teme tukayimara ko nk'ukwezi. Rero iyo twiyumviye gutumira abantu ni kimwe mu mastrategie adufasha novuga nti kuzana abantu, kuko hariho abantu bazanwa nuko bumvise ko hari umushitsi aje. Rero uraba umwanya mwiza uko dutreta teme turi kumwe nabo. Akenshi abakozi b'Imana baza turashobora kuba twababwiye tuti turiko tugira kuri uyu murongo twagomba yuko mudufasha. Yego. Hanyuma ugerageje kuraba ayo matema atandukanye mwiga, muraronka umwimbu, muraronka umusaruro, tugomba kuvuga muraronka abantu bashingira intahe mubona ko ubuzima bwabo buriko burahinduka koko? Ego cyane, icyo nta nkeka kuko naje ndi mu bantu bamaze kuronka ibakwe ryo gushobora gutreta teme runaka mu ntuzenya muri groupe biblique. Nagiye mbona hari ibishinga ntahe by'abantu baza bakavuga bati ibi bintu mu bisanzwe twize bisa na bishasha, kandi ukabona yuko vyabakoze ko vyabafashije gutahura davantage. Nuko urakoze. Rero twagomba kubaza Mefi ku giti ci wawe nk'umuntu yabaye muri groupe biblique kandi urumva n'ubu ukihagendera, twagomba kukubaza utubwira mu vy'ukuri ingene wari umeze imbere yo kuja muri groupe biblique, no kuvuga ngo imbere ko iyo groupe itangura n'ingene umeze uno munsi. Hari ikintu cahindutse uwo kubwira, uwo kubaza gushinga intahe ya groupe biblique akamaro yakubwira intahe, akamaro yakubwiriye vy'ukuri? Ego, groupe biblique ubwa mbere n'ugwaruka akenshi rukorana, benshi bagizwe n'ugwaruka kandi baba bavuye mu mashengero atandukanye, akenshi tuba tunafise n'ivyizegwa bitandukanye. Rero ni environnement nziza ifasha umuntu kuba epanoui, kuko akenshi mu mashengero haba hari amategeko yagenywe runaka, haba hari umurongo ntarengwa, umurongo ngenderwako mu bintu. Ariko muri groupe biblique iyo Imana ibafashije muraba mu bihe novuga ntivyo kuba epanoui, singomba kuvuga désordre, ariko muraba mu bihe biri vya épanouissement, aho usanga haba amapartage, kuko mwamwe estima yuko muri mu rugezo rumwe, kandi hakaba kweshanja amayide n'ubutumwa ushobora kuba wavuze, si nkaho iyo bari pasteur, kuko abenshi barashobora gutinya guturukira pasteur kugira ngo bamubaze bijya bintu wigishije wagombye kuvuga iki. Ariko aho tuba turi mu gwaruka, tuba turi mu runganwe rumwe, tuba turi ahantu novuga dusangira ivyiyumviro, tugasangira n'ibishobisho, tukaba mu myanya myiza y'ubusabane bukwiye. Jewe rero ku ruhande rw'iwanje hari byinshi vyagiye bihinduka, nk'akarorero kuko wasanga ari abantu bari hafi yanje, narashobora kubobserva nkabona nti naka kumbe yifata nk'uko naka yifata nk'uko, naje nkaca numva umenga mfise amatsiko yo guhinduka, novuga nti muri angle runaka nabonye ubundi yexeramwo. Ndabaha nk'akarorero, umurongozi wanje yanciye imbere yitwa Bella, wewe yarafise umugigwa wo kwandika. Iyo asomye ijambo ry'Imana yarashobora kuca yandika, akaca vyandika ahantu. Nanje nariyumvise yuko ndafise intege nke zo kutandika, hama camvuga nti iki ni ikintu mbona gikwiriye guhinduka. Ego, hama nibihe vyiza cyane kuri jewe, kuko novuga nti nabaye mu bihe byo guhinduka, mu kuba umuntu novuga yiga, kuba umuntu yiga, kuba umuntu akeneye kunywana na Kristo. Kandi n'ikindi kintu naco mu bisanzwe mu buzima ru Kristo twama turiko turiga. Yego. Hari igihe usanga ahantu runaka udashobora kuhashika neza mu byo gukorera Imana, mu byo kwitanga, ariko ukaba umwanya mwiza. Ikindi kintu naco cahindutse kandi gikomeye cyane, nuko yarabaye espace yo gukorera Imana mu buryo buri epanoui. Nababwiye yuko groupe biblique ntabwo iba ikora
ntabwo iba ikora nko mwishengero kuko mwishengero hari urutonde rw'ibintu novuga nti ruri strict kurusha muri groupe biblique. Rero jewe vyaramfashije ko ingabire zimwe zimwe zishobora gusohoka cyane cyane ingabire yo kuvuga ubutumwa bwiza kwigisha ni ingabire yakoze cyane muri groupe biblique par rapport yo muri eglise aho nsanzwe mbarizwa muri iki gihe. Yego cyane ku ruhande rw'iwanje novuga nti hari vyahindutse kandi no ku ruhande rw'abandi novuga nti kubwa jewe hari abantu wasanga bakozwe kugasanga bazanye nk'ibishinga ntaka kubwira ati jewe nitegereje umwete wakoresheje gukora ibikorwa vy'Imana ati naca numva nsinzwe cyane akaza kambwira nkuko je nkabifata nk'igitanga nkiyumvira nti ibintu nshobora gukora novuga atanga uvu nyinshi ndabishizemwe ari uko numva gusa ndabikunze kumbe birashobora gukora ku muntu ku rugezo rungana kugushika naho yiyumva yuko umenga aratsindwa gose nkumva nti wow Imana mu bisanzwe n'igitangaza. Nuko urakoze cyane Mefi twumva vy'ukuri ari bihe vyahinduye ubuzima bwawe mu buryo bukomeye. Hari amakuru twigeze kuronka ko muri iyo groupe biblique cyane mwashize umutima ku kintu cerekeye ivuga butumwa. Mbega ico kintu kivuga butumwa hari cyo kitubwira ko na evangelisation mwagira mu gusohoka na evangelisation mwagira mu kwegera abantu n'igikorwa mwakora gute? Ego nk'abantu dufise umuriro wa Kristo mu mitima yacu ikintu duhamagarirwa kinini kubwira abandi inkuru nziza. Si vyiza yuko tuguma hagati y'impome zine z'amaklase tuba turiko turakoreramwo. Twariyumvira cyane no kugenda ku evangeliza ugasanga bari turinje nko mu maklase hakaba nk'abantu nk'umuco w'abantu genda bakavuga ubutumwa cyangwa ugasanga nk'ubu barabasanze nk'ahantu bicaye barabapartagije nk'ijambo ry'Imana ni ibintu usanga bihindura imitima y'abantu. Ego nuko nkuko bari kurabivuga nivyo nisho duhamagarirwa abahinga mu vya Bibiliya bo bavyita le grand commandement duhamagarirwa ivuga butumwa kandi kumva abajene nk'abo bakiri bato bari mu mashure mugabe imitima yabo ibiragirira mu ivuga butumwa kugira ngo imitima batari bakihindukirire Kristo ni gitangaza gikomeye. Hanyuma impande yaho nagomba kubaza Mefi hariho ikibazo gikunda gushika y'abantu badasengera ahantu hamwe bariko barakoranira hamwe mbega nti iryo gongana ry'ibijanye n'imigirwa y'amashengero aho nk'umurongozi canke dongo igikorwa kanaka agomba kuzana amapratike yo mwishengero wabo ivyo bintu mwigeze mubihura byarakunda ko abajene basengera amasengero wabo kumbure bahura rimwe canke kabiri gusa kwishure donc ngomvye kuvuga aho mwasengera ntizigera bishika mugasanga muriko mura sekana mu bijanye n'imigirwa y'amashengero ni kaho umuntu agomba kuzana nka influence yo mwishengero wabo ngo idomine. Ego ivyo bintu mu bisanzwe ahantu hari ikoraniro ry'abantu batandukanye akenshi ntibibura ariko turashimira Imana cyane ko niyo yatanguje igikorwa kandi nigisha ibamira igihe cyose. Umuntu yagize iciyumviro cyo gutanguza iyi groupe biblique muri we nta dini ryari ririmwo muri we umutima wa musunika kugikora wari uko abantu bose bamenya inkuru nziza bakabaho ubuzima bwagutse buri muri Kristo. Rero yarabitubwiye twebwe abantu basa n'abari imbere aratubwira ati je umutima mfise si uwo kwerekana aho muva ahubwo nuwo kuvuga Kristo mu buryo bwimbitse. Rero ivyo vyaradufashije natwe kubaho novuga tudakenera kugaragaza ico tuzi twaronkeye aho tubari dusanzwe mu mashengero dusanzwe tubarizwamwo. Kandi ikindi kintu naco ndashima Imana ko no mu bantu bari imbere mu bapionnier batanguye nabo nyene bumva yuko bakwiriye kubaho ubwo buzima nyene. Byaradufashije niyo tubonye abantu bagomba kugaragaza iyo bava cane
kimwe twarakorana tukasenga Imana, ikindi kintu naco tukiga ukuntu dukwiye kwitwara muri ivyo bihe, novuga tutaciye intege abariko barabizana, ariko kandi Imana ikadufasha tukabikora mu bwenge, tukabikosora mu buryo bwiza. Ego cane. Wow, sagesse y'abana b'Imana. Nuko uti uwayitanguje umutima yarawudusangije vy'ukuri ko igihambaye atari kuzana iyo dusengera n'ibindi. Ati rero ntivyigeze biduhungabanya. Nagomba kubaza muri kino gihe hari amakuru avugwa hanze ivyizerwa bitari vyo, jeunesse kiratakarira mu vyizerwa bifise ikibazo. Ivyo bibazo mwebwe muri groupe biblique ntavyo mwahura, vyagenda gute, mwabikontorona gute iyo muri ko murahura n'abantu bazana ivyizerwa bitari vyo? Siniko ndavuga ivyizerwa bitandukanye, mugabo ivyizerwa bitari vyo muri Bibiliya, kuko aho hanze bisigaye ari vyinshi vy'ukuri. Ego, ikintu ca mbere nkuko nyene twari abantu batandukanye, nabivuze yuko birashika ugasanga hari nk'umuntu akenera kugaragaza iyava. Rero twebwe kugira ngo dukontourne ico kibazo canke tugitorere umuti, ikintu ca mbere nuko twarihereza amateme, tukiga kuri teme runaka, iyo teme tukayitretako, kuvuga vyaba ari ibintu twahaye umurongo mwiza, kugira ngo ntihagire umuntu wese yiyumvira ati nkeneye kuzana ikintu runaka ngo aca kizana agihereze abantu. Ego, hama turabizi cane yuko muri iki gihe hariho ingorane z'abantu bafise ivyizerwa bitari vy'ukuri, ivyizerwa bishira umuntu imbere bidashira imbere Kristo. Rero ku ruhande rw'iwacu ikintu twakora, narakunda cane guhimiriza abo twaba turiko turakorana, nkababwira nti turakwiye gufata imyanya yo kwicara twebwe ubwacu twitwa yuko turi imbere y'abandi, tukagira amapartage, tugasabikanya ubumenyi dusanzwe dufise, tukabushira hamwe kugira ngo tugire ikintu twubatse kizima, arabo tutabitahura kumwe. Aho mu gihe twicaye hamwe biba vyoroshe ko dushobora gukosorana mu tuntu runaka. Ego, uyo mutima ndashima Imana, abantu twakoranye n'abantu bafise umutima w'Imana, n'abantu novuga vyari vyoroshe iyo bishitse tugakorana, ni ibintu bigenda neza cyane, kandi Imana irabiha umurongo mwiza ku buryo dushobora guseruka imbere y'abandi ari ibintu bimeze neza cyane. Ego. Urakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko bari kurabivuga n'ivyo aho hanze muri kino gihe hari ivyizerwa bishira umuntu au centre kurusha uko Kristo yoshigwa hagati y'ubuzima bw'umuntu, hanyuma umuntu akavugwa, umuntu akaduzwa aho hodugijwe Kristo mu buzima bwacu. Ego. Rero urumva ko Imana yabafashije ikabaha ubwenge bw'Imana bw'ingene mushobora kujeha ibintu nk'ivyo, kandi nibaza ko ariko baradukurikirana bakiri mu bihe nk'ivyo mu mashuri canke n'ahandi, bariko barahakura icigwa c'ingene umuntu ashobora kubana n'abantu bahushanije mu vyizerwa, niko novuga, canke aho bahushanye, aho basumira canke aho bagaburirwa, mugabo kandi abantu bagashobora kubana mu bumwe, hanyuma ubutumwa bwa Kristo bukavugwa. Hanyuma nagomba kubaza mbefi, hoba hariho ibihe inoubliable woba waragize ukiri ukiri kw'ishure muri groupe biblique, hoba hari ibihe woba waragize uvuga uti ibi bihe vraiment c'est grave ku mutima wanje ku buryo kuvyibagira bitoroshe? Ego, bon, ibihe ni vyinshi cyane, kubera ubwa mbere bwo abantu Imana yampuje nabo, n'abantu novuga iyo nshitse hagati muri bo ndumva yuko n'ikirere gihindutse deje. Rero iyo duhuye akenshi je nama ndabifata nk'ibintu bikomeye cyane. Ego, ariko ahanini harashobora kuba hariho nyene nk'ibihe usanga umuntu yagendewe n'Imana, kandi ukabona yuko ati ibi bihe n'ibintu ntibagiranwa. Cyane biri mu bihe wasanga twateguye nk'ama evenema ari special ku bajene. Rero je ndibuka hariho igihe twigeze gutumira umuntu aratwigisha, yaravuze ibintu novuga vy'ubuvugishwa ku buzima bw'iwanje, kandi ivyo bintu ndabifitiye ibihamya cyane ko yavugishijwe ukuri kuzuye, kandi je ku ruhande rw'iwanje ndabona nti wow, Imana turi kumwe. Hama ikindi gihe naco novuga nti ntibagiranwa, hariho igihe twigeze kuba turi muri worship nyene,
Imana ikiravuga nyene iciye mu muntu avugishwa, naho akenshi ibyo buvugishwa muri iki gihe biriko birakoreshwa mu buryo butari bwo. Nagomba ndababwire n'abatwumviriza n'abariko baraturaba yuko ingabire za mpwemu yera ziracakorana bugingo n'ubu. Haleluya. Rero hariho umuntu yavugishijwe aravuga bijanye n'ubuzima bwa groupe biblique, aratubwira yuko dukwiye gukomera mu gukorera Imana, aradutera intege kabisa. Je vyabaye ibihe nibuka cane. Ikindi gihe kigira gatatu n'igihe nabayemwo nariko ndakoresha ibihe nari ndongo y'abantu mu guhimbaza Imana. Hama rero ndiko nditegereza ukuntu Imana yatudwebereje, numva naje ndahimbawe gose, numva ubaye umunsi ntibagiranwa. Ego cane. Wow. Nuko numva bihimbaye gose. Ni vyiza ko umuntu asigana ibihe nk'ivyo, aho umuntu ashobora kuvuga ati ibi bihe kimwe bibiri bitatu ndavyibuka. Ariko kandi nubwo twaze vyinshi nagiye kubaza, mbega ishuri ntigeze ribabera intambamyi ko hari igihe abantu bavuga ati none abajene bazanye no kwiga ibintu bari mu vyo gusenga ku ishuri baraborohereje canke? Ico kibazo hari inyishu numvise ije mu mutwe. Mu bisanzwe iyo umuntu afise umuriro wa Kristo muri we, yisanga ari cyo kintu gifise uruhara runini gusumbya n'ivy'ivyigwa. Hajya Yesu ntiyabeshe ngo ibisigaye muzovyongerezwa. Hamwe umenga ntibitahuritse, ariko ahandi birashoboka, kuko je ndicabona cyo kwizegwa yuko bishoboka ko ushobora gukorera Imana kandi uri kuriga, kandi byose bikagenda neza. Gusa bisaba yuko Imana igufasha ukagira equilibre mu bikorwa vyawe. Nk'akarorero jewe mu bo twiganye, ndibaza yuko inyuma y'ukwandika igitabo ndi mu bantu bafise amanota meza. Ndi mu bantu bafise amanota meza kuva kuri promotion yanje, singombye kwirata, ariko kuva kuri promotion yanje kugeza no kuri promotion yankwirikiye nta muntu araronka amanota yayo nashitse ko. Si menshi cyane mugabo nta muntu arayashikana. Bisigura yuko n'umuntu akorera Imana nawe birashoboka yuko yexera no mu vyigwa vyiwe. Ego cane. Aho nyene katuhatebe gato imefi. Reka tuhatebe. Urumva harabibaza yuko iyo umuntu agiye ku ishure ibintu byo kuvanga ibintu by'amashuri no gusenga n'ubusazi kandi biviramwe abanyeshure kuyoberwa. Hari ikintu ca equilibre wavuze. Mbega equilibre irashoboka ku ishure? Yashoboka ku ishure ko umuntu abaho ari muri ubwo buzima bwo gusenga, ivyo bikorwa vyose kuravuga muri groupe biblique, ahari vyo kura manifesta bwa buzima bwo kwiyegurira Imana no mu bikorwa vy'Imana, ariko kandi akaniga akamenya, birakunda. Ivyo birakunda neza cane. Nakubwiye ko ndicabona cyo kwizigirwa. Birakunda kuko twarakoreye Imana muri groupe biblique. Twarakoreye Imana kandi tugira n'umusaruro mwiza cane. Birashoboka, kimwe gusa bisaba ni ubuzima buri equilibre nk'uko nabivuze, kuko hariho abakirisu bagerageza kwiyegurira mu vy'Imana cane, bakiyumvira yuko vyose bihereye cane mu vy'imwemu, bakibagira yuko Imana ari Imana y'amaprincipe. Imana ni Imana ikora. Bisigura yuko n'umwigishwa mwiza wa Kristo n'umwigishwa ategerezwa kwigana Kristo mu buzima bwiwe bwose. Ushatse kuvuga iki? Kristo arakora, natwe dutegerezwa gukora. Ntidukwiriye kurera amaboko, ntitukwiye kuguma mu vy'imwemu cane. Kwanza sinshobora no kuvyita ivy'imwemu. Hamwe haba hagiyemwo no kuvangirwa, kuko ubutumwa bwiza n'ubutumwa butwigisha gukora. Aho Kristo yarakoze. Kristo yaraje ku isi. Kristo yaritanze, ni igikorwa yakoze. Kristo ntiyakoresheje amajambo kugira ngo ducungurwe gusa. Kristo yaraje atanga ubuzima bwiwe. Kristo yaraje afata imyanya myiza yo gusenga cari igikorwa, kandi Kristo yari mu muryango. Biragaragara neza ko ashobora kuba yarasangiye n'ubuzima n'umuryango. Bisigura yuko natwe ni vyiza yuko dukora. Ni vyiza yuko nk'abantu bakijijwe bataguma mu byo gukizwa gusa, ariko bakibuka yuko ikibano kirabakeneye. Ntibizoherera cyane mu vy'imwemu gusa, ariko birakenera yuko no gukora nako kubamwe.
urakoze cyane Mefi. Uti rero ivyo kuja mu makorale n'ivyo gukubita ibitari n'ivy'amakorale tubivange no kuyiga. Ego cyane. Hari abatari bake biyumvira yuko iyo umuntu asenze nawe nafise ikibazo, iyo umuntu asenze afata umwanya muremure wo gusenga ukwiye, hanyuma umuntu ashize kuri serabisi ariko arasoma birabira aza kwinjira nayo bikora iminota 2 eje afise ikibazo, n'abantu bo babwira iki Mefi? Hari abantu baratandukanye, twahawe ugutandukanye. Hariho umuntu mu kwiga bishobora kuba byorohera, rero iyo umuntu byorohera mu gihe ashize inguvu cyane mu byo gukorera Imana akaca asenga abisengera bya bindi birashobora gushika bikinjira byoroshe. Hariho n'undi muntu Imana irashobora kubikora kuko yamugombye ka ashira emphase nini cyane kuntu uzenya ku byo gukora ibikorwa by'imwe akabikora nkuko, ariko yagera kwikaye Imana ikacimushoboza bikagenda neza. Ariko ngomba mvuge iki novuga nti muri rusangi ni byiza cyane yuko twiga, kandi ni byiza cyane yuko dukora n'iby'imwemu. Ikintu cyose kigakogwa mu mwanya cagenewe, niho uba uri kurakora neza. Nuko uti umuntu wese akora ibintu mu mwanya wavyo. Kwiga umuntu yige, mugabo kandi n'ibikorwa vy'Imana tubikore, dusenge, tuje muri groupe n'ibindi tubikore, ariko tikimwe kimwe mu mwanya wacu. Urakoze cyane. Je nibaza yuko abanyeshuri bariko baravyumva, abakiri ku ntebe y'ishure muriko muravyumva, muri kaminuza cyangwa muri secondaire, nukuri umuntu birakunda ko yexera mu ishure akabitora, ariko kandi ari n'umukozi w'Imana, ari umuvuzi w'ubutumwa bwiza abushitse, kugira ngo bikunde ubutumwa bwiza ntibutukwe. Muravyumva Mefuti, jewe kuri promotion yiwanje ntabwira si buri mu mgono muyikurikira amanota narose mu gusoma nta wundi arayaronka, kandi murumva ko n'ivy'Imana ari ndabirimwo ndiko ndayikorera. Wow, ni ntaye nziza vraiment, kandi nibaza ko ariko baradukurikirana bariko baravyumva. Nuko nagomba kwibariza ikindi kibazo Mefi, mbega kw'ishure hoba hariho ibihe canke intahe groupe biblique canke abamambre baragaragaza ku buryo n'uburongozi bw'ishure canke abandi banyeshuri badakijijwe bavuga bati wow, bajya abanyeshuri hariho la différence, baratandukanye natwe? Sindafata umwanya munini wo kumviriza abo hanze cyane uko bavuga ku bantu bari indani, ariko reka nisunge cyane abantu basanzwe bari muri groupe biblique, abaje muri groupe biblique igikorwa kimaze gutangura. Hari abantu benshi wasanga batanga intahe akavuga ati jewe ntarakizwa, nari nibaza yuko nkijijwe, ariko maze kumva ubutumwa bwiza nkabutahura, yego Kristo yaranyemeje yuko ntarakizwa. Ukabona umuntu umwigisha yekara arigisha nk'ubutumwa bwiza, ukacubona wa muntu araje akavuga ati je numvise mpwemu yera anyemeza yuko ntarakizwa, rero nje kugira ngo nkizwe. Abandi nabo akavuga ati jewe mu bisanzwe sinatahura mpwemu yera, sinatahura que c'est une personne dukwiriye kugiranira ubusabane, ariko maze kuba muri ibi bihe naratahujijwe iki niki. Hakaba n'abandi bantu baza bavuga bati nari mfise ingorane mu kibano nyene, numva umenga hari ibintu bingora binsinda cyane, ariko maze gushika kuri mwebwe nkabigirako nabonye yuko byose bishoboka. Rero hari bishinga ntaye byinshi cyane. Ego ahubwo mbere mboneyeho n'akajye ko kubatumira nabo. Imana niyugurura inzira kashika, murashobora kuronka amakuru yo kwizigirwa y'abantu barimwo n'abantu baryoshe cyane. Yego, murakoze cyane kubwo butumire, kandi twaza ko Imana izodushoboza tugashika ku rubuga aho duhura n'abantu bariko bari experiment ubuzima bw'Imana, hanyuma izo ntaye zigafasha abandi. Urakoze cyane. Hanyuma nagomba kwibariza nakahe kamotera ugwaruka bamwe bakingana nkuko kwawe, abandi bari musi yawe cyane urumva n'abagisigaye ku ishure, nakahe kamo batera vy'ukuri nk'umuntu yagiye experiment ubwo buzima, sinovuga ngo buri double mugabo ubwo buzima bwo gukorera Imana mugo n'ubuzima bwo mu ishure kandi bukagenda neza. Ego, ikintu ca mbere nagomba kubwira abariko baradukwirikirana,
cyane cyane abantu bari mu vyigwa biga cyane, hariho abantu usanga bakunda gukora gose bakibaza yuko inguvu zabo arizo zibashikana ku bintu bikomeye cyane. Naho navuze yuko dukwiye gukora, ariko sinibagiye yuko dukwiye gusenga kandi dukwiye gukorera Imana. Ikintu ca mbere, twebwe turacari abantu bafise ibihe vyo kwiga, kandi ikindi kintu naco turacafise inkomezi zo gukorera Imana. Rero akamonotera abantu bariko baradukwirikirana cyane cyane boba bari nko mu ma universite, nibaze dukorera Imana, biraryoshe cyane, nibaze tubane nyakubana. Ahubwo ndanabatumira abo baba bari hafi, nk'abo baba bari muri campus nizemwo aha mu Kinindo muri Lumiere, nukuri nibaze dukorera Imana. Hama muri rusangi gukorera Imana nta buhombe burimwo, gukorera Imana birimwo umugisha. Urashobora kwibaza ngo warize ariko ugasanga ugeze imbere kubera utakoreye Imana. Imana mu bisanzwe ntiheranwa, ugasanga nta faveur ufise, ugasanga mu buzima biragoranye, ariko ugasanga wa wundi wibaza yuko yatakaje umwanya, wewe arageze imbere, biragenze neza, ubuzima ntituzi ibyo budutegekaniriza. Ariko muri rusangi nibaze dukorera Imana, nibaze tubeho ubuzima nikibano novuga nti kirimwo epanusema, kandi nikibano giteye igomwe kuba muri groupe biblique. Ni ibintu vyingira kamaro cyane, kuko muba muri abantu muri murunganwe rumwe, mushobora kuyaga mukeshanja amayide, kandi n'ingabire nikibanza novuga nti ingabire zikora neza cyane. Ego. Urakoze cyane kuri ako kamo uhejeje gutera. Je nibaza ko bariko baravyumva la jeunesse, haguruka vraiment, haguruka dukorera Imana. Abo nivyo yavuze ngo gukora Imana nta buhombe burimo, ubikora bikunze wirabide. Imana yacu ni Imana igira neza abeza n'ababi, murabizi ko biriko bivuga gwishiriza imvura abeza n'ababi. Ariko kandi mu vy'ukuri aho imihezagiro myinshi turonka kubera ko ubuzima bwo kwicara tugaserva, kuko umwana mu rugo wese ategerezwa kugira icamaze nishaterereye. Rero ni vyiza ko duhaguruka tugakora kandi tugifise inkomezi tukingana kunyene. Nagomba kubaza Mefi, ubu utakiri kw'ishure canke ubutakiri muri ubwo buzima bw'ubunyeshure, ni bihe bintu uvuga uti jewe ndabona icondo no musi canke impamba mfise uno musi ni ibintu nakuye hariya inyuma nkiri ku ntebe y'ishuri cane hariya muri groupe biblique? Jewe ikintu novuga nti nakuye muri groupe biblique nk'impamba, ikintu ca mbere nukubona yuko kugiranira ubusabane na Kristo mu buryo bwagutse ari ikintu kiticuzwa. Ego inyuma y'igihe gitoya naragiye gukora, ubu ndakora, ariko nagumanye wa mutima wo gusangiza abandi ivy'ijambo ry'Imana, nagumanye wa mutima wo gusenga. Mu gitondo dusanzwe dusenga muri groupe biblique, turasenga, kandi ico kintu narakigumanye no ku kazi naragitwaye. Mu gitondo imbere y'iko dutangura akazi, ndabapataje ijambo ry'Imana, tugasenga nkanabasengera no kunabasengera, hama tukagiranira ibihe vyiza, tugatangura umunsi bimeze neza cyane. Nk'ico ca matinal novuga nti ni ikintu catanguriye muri groupe biblique, ariko Imana iramfasha kirabandanya na bugingo n'ubu no mu kazi. Abantu muriko muratwumviriza muravyumva, twarizo ntahe ku buzi bwanyu, twarizo ntahe. Biraryoshe cyane. Hanyuma nagomba mu gusa n'abaheraheza ikibazo dukunda no kubaza abatari bake tuba turiko turaganira. Hari abavyeyi bazi neza ko ivy'amashuri bitavangwa n'ivyo gusenga, kandi nkuko twabivuze bamwe hariho abashimika cyane abana bakababuza kuja mu vyo gusenga, mbwa bigitangaza niyo bayahejeje canke bagiye muri ubwo buzima busanzwe, ubuzima bwabo bukononekara, umuntu agasigara arondera abantu ngo nimumfashe gusenga, umwana vyarananiranye canke tuvukana vyarananiranye, mugabo ubwa mbere vy'Imana batabakundira kubijamo. Nakaye kamotera abavyeyi bagifisa abana kumbure biga muri secondaire canke muri universite, mugabo mu matwi yabo hatokwinjiramo ko umwana aciye gusenga? Je ndibaza umuvyeyi inshingano ziwe no kugira ngo umwana akurire mu ndero nziza, hama guha umwana
kurekera kwemerera umwana kashobora kuja muri ico kibano ni ibintu vyingira kamaro kanini gose kubera n'ahantu akura yiga ivyizegwa kandi mu mana niho hari ama principe meza y'ubuzima ku buryo n'abantu bashobora kuyubakirako bashobora kwexera. Urashobora kumuhimiriza kwiga cane ariko Bibiri ivuga ngo kwiga cane birusha umutwe. Iyo umuntu atararonka ubwenge bwa Kristo arashobora kugira ikibazo naho ashobora kuba yarize amashure menshi cane. Ikintu ca mbere no himiriza abavyeyi suko bo kwitaho cane k'abana bagira novuga nti ubumenyi bwinshi cane mu bijanye n'ivy'ishure ariko kugira ubumenyi bwinshi cane mu bijanye n'ico Kristo ari nico gishobora kubafasha. Nutabemerera yuko bashobora kugenda mu vya groupe biblique canke kugenda mu vy'ivyizegwa nagira ndakuremeshe yuko canke ndaguca ivutu yuko bitazobuza ko aronka novuga nti une mauvaise compagnie ishobora konona ubuzima bwiwe n'aya mashure wibaza yuko ariko ariga akamufako ubusa ariko ubuzima butawe mu biganza vy'Imana n'ubuzima buticuzwa. Nico kintu nobwira abavyeyi bose bariko barankwirikirana muri uno mwanya. Wow, urakoze cyane gose mu gusa n'abarangiza watubwiye vy'ukuri ivy'urugendo rw'ivy'Imana yakoze yabakoresheje wewe nabo mwari kumwe n'abagisigaye ku ishuri kuri Lumiere kandi vyose vy'ukuri twumva umengo ni igikorwa c'Imana nubwo Imana ikora ikoresheje abantu. Mu kurangiza nagomba kubaza ikibazo ca nyuma niki wize ku Mana ufatiye ku rugendo gose waciyemo muri groupe biblique muri Lumiere n'ivy'Imana yabakoresheje ivyo wahigiye n'ivyaguherekeje bimwe bikibandanya n'ubu niki wize ku Mana niki wovuga ku Mana? Ico nize ku Mana ca mbere nuko Imana n'umuvyeyi kandi Imana irazi abayo kandi umuntu wese yizera Imana iramwemera kuko ndiko ndaraba abo twakoranye twaba tuvuye mu mihingo itandukanye mu mashengero atandukanye ariko duhujijwe na passion yo gukorera Imana ukuntu ubuzima bwatemba ni agatangaza wasanga hari n'abantu usanga wigirako nabo bakakwigirako rero narize ku Mana ko ishengero ni rimwe ishengero rya Kristo ni rimwe abizera turi bamwe kuko icandaza ishinga wasanga nundi kimurajije ishinga ugasanga turi mu rugendo rumwe rwo kumva yuko twosiga ikintu dukoze aho kuri Lumiere. Ego turagushimiye cyane kandi gose ariko kandi durangiriza kuri ino ntererano yawe muravyumva ko abakiri bato birakunda ko abajene bava mu mashengero atandukanye baja hamwe bakarazwa ishinga n'ikintu kimwe civuga butumwa cuko abantu bahinduka cingene bakorera Imana. Numva ko bera akarorero keza amashengero atandukanye usanga mu mashengero murabona ko harabigorana mugasanga bariko baracanamwo biko biragorana cyangwa abantu bitwa ngo barizera bahuye batemerana bagwanyana bwo murumva ko abanyeshure b'imyaka mikeyi bikunda ko baja hamwe bafise intumbero imwe gukorera Imana malgré ubutandukane bwabo mu bijanye n'amashengero. Turagushimira rero Mefi sinzi ko arakajambo kanyuma urangiriza ko. Ego ikintu ca mbere ndabashimiye cyane kubwo kunyakira muri kino kiganiro hama ikindi kintu naco nk'ijambo rya nyuma nagomba kubatumira gutumira umuntu wari we wese mubo vyoshobokera baze muri groupe biblique tworyoherwa no kunababona hama ikindi kintu naco Kristo aragomba umuntu wari we wese umuntu wese mu mihinga itandukanye ntaco bitwaye ivyo waciyemwo ntaco bitwaye kahise kawe uko kameze ntaco bitwaye novuga ububi bwawe nagomba ndakubwire yuko Kristo yikoreye ibyawe byose biracashoboka na bugingo n'ubu urashobora kuba uri sur le point yo gufata novuga ntingingo zo kwiyahura canke gukora ibitameze neza bivanye n'ingorane wahuye nazo ariko biracashoboka ko Imana isubiza ibintu mu kibanza kandi biracashoboka yuko uronka ubugingo budashira. Rero mwakoze cyane ego Imana ibahezagira.